Bakunzi ba Holy Canaan TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Imana, uri mwiza kandi ugira neza. Uri umwizigirwa kandi uri umunyabuntu. We nta na rimwe wirengagiza ivyiza dukora, kuko hari igihe bituvugira imbere yawe. Nico gituma nk'abana b'Imana tukwiye kugira umwete n'ishaka byo gukora ivyiza uko bukeye nuko bwije. Rero mukunzi mwiza, ndasenga nisengera mumpa imbaraga n'umwete gukora ivyiza. Uhe na bene data ishaka n'umwete gukora ibikorwa vyiza bihimbara umutima wawe. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye, ndakunina haje icyubahiro cyose kibi cyawe mu izina ryawe ryera. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Imana ntishobora kurengagiza ivyiza wakoze. Haleluya. Iciza ukorana urukundo umuntu w'Imana. Nagira gutera intege ngo ntuze wigere urambirwa gukora ivyiza. Ivyiza biravuga. Ivyiza wakoze muri kahise, ibyo ukora uyu munsi n'ibyo uzokora bizohora bikuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Si n'imbere y'Imana gusa, n'imbere y'abantu. N'imbere y'abantu. Kora ineza wigendere. Haleluya. Kandi ntuyikora urondera guhembwa. Uyikora uvuga ngo ndayikora kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Eka dusome ijambo ry'Imana muri Esther igice cya 6 turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Iryo joro nyene umwami aburitiro acavuga ko bazana igitabo kidondora ibigenda biba ku nganje yiwe, nuko bagisomera umwami basanga cyanditswemwo yuko Moridekayi ari we yareze Bigitana na Tereshi, babiri bo mu nkone z'umwami bo mu barinda umuryango, yuko bashaka kwica umwami Hasuwerusi. Nuko umwami arabaza ati, mbega uwo Moridekayi hari ishimwe canke icubahiro yahawe kubw'ivyo? Maze abakozi b'umwami bamuha ibyo kunywa baramwishura bati, ntaco yahawe. Umwami aramubaza ati, ninde ari mu rugo? Kandi aho nyene Hamani yarashitse mwishikiro mu rugo hagati bwami, azanywe no gusaba umwami ngo amanike Moridekayi ku giti yamuteguriye. Abo bakozi b'umwami baramubwira bati, Hamani niwe ahagaze mu rugo. Umwami ati, niyinjire. Amen. Bantu b'Imana, ngo kora neza ugifise umwanya, kora neza ugifise uburyo, ibyo byose ngo bizoguherekeza. Siningene bayiririmba. Kora neza ugifise uburyo, kora neza ugifise amagara, kora neza ugifise opportunité yo gukora neza, hama wigendera. Haleluya. Ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Umva, ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Haleluya. Kora ineza wigendera. Iyi nkuru dusomye ni inkuru y'umuyuda yitwa Moridekayi. Uyu Moridekayi yari umunyezamu ibwami ku mwami yitwa Hasuwerusi. Hanyuma ngo umunsi umwe ngo abantu babiri, umwe yitwa Bigitana na Tereshi, ngo baje inama y'ukwica Hasuwerusi. Ngo kubera abantu barabo mu muryango w'umugore wa Hasuwerusi yari yirukanye igihe asubiriwe na Esther, barashavura ko bakuwe ku nganje. Urabyumva, baje inama kugira ngo bamwice. Hanyuma Moridekayi aravyumva acaja kubivuga. Ngo bagize enquête basanga by'ukuri uwo mugambo wari uhari wo kwica umwami. Hanyuma baravyandika biribagiranwa, kuko ari umuntu muto, nawe urabyumva umunyezamu, biribagiranwa. Ariko nagira ndakubwire ngo icyo wakoranye urukundo cyose abo wagikoreye bocibagira, ariko mwijuru ntibibagira. Haleluya. Haleluya. Mwijuru ntibibagira, mwijuru barandika. Igikorwa ukoranye urukundo cyose kirandikwa.
Moridekayi ntacyo yasavye. Moridekayi yarabivuze ku neza yuko batokwica umuntu. Hanyuma umwami akaba ngo yabuze itiro kubera iki? Hariho icagezwe cyari cyanditswe kandi ari umwami yagisinya bitumwe n'Amani, yari umwasi w'abayuda. Moridekayi murazi ko ari umuyuda, kandi ngo Moridekayi nta na rimwe yigera yunamira Amani, abandi baramwikubita imbere. Mugabo aravuga ati kirazira jewe Moridekayi kunamira umwana w'umuntu wo gufukamirwa n'umwe, ni Imana nzima. Haleluya. Imana mu ijuru birayihimbara kubera yubahisha atikubita imbere y'abana b'abantu. Haleluya. Imana birayinezera. Muntu w'Imana, uvuga ukuri, ukunda Imana, uyikundisha umutima wawe n'ubwenge bwawe, ukore biyihimbara. Hari igihe uyu munsi ushobora kuba uvuga ngo mbega naho nkunda Imana, naho nkoreye Imana komeze gutya, ko bimeze gutya. Nagira ndakubwire ngo hariho igitondo cyiza, hariho umunsi uruta iyindi, hariho umunota uruta iyindi, hariho isaha iruta iyindi, Imana izokwibuka. Haleluya. Moridekayi ngo itegeko ararimenya ko ryasinywe ryo kwica abayuda bose, ryasinywe nande? n'Amani. Hanyuma kandi ngo ashingisha n'igiti cyo kumanika Moridekayi mu rugo iwiwe. Urumva aravuga ati uyu munsi nturenga nkibona Moridekayi mu maso yanje, nsuzugura ati ntirirenga. Ngo avyuka kare, umwami nawe ijuru riravuga ati ntusinzira, umwana wanje uyu munsi nanje ndakeneye ko yibukwa. Haleluya. Haleluya. Muntu w'Imana, Imana itemeye ko wibukwa, nta muntu yo kwibuka. Nico gituma ibyo dukora dukwiye kubikorera mu rukundo rw'Imana, pa kubera ngo twiyerekane canke tunezereza abantu, ariko tubikore kubw'icubahiro c'Imana, kuko yo izi igihe gikwiriye kandi kibereye kukugirira neza. Moridekayi yo yibukwa ico gihe ntiyari gutabagwa, ariko Imana ibika igihe cyiza. Haleluya. Imana yamitubikiye amasurprise uko bukeye nuko bwije. Ngo umwami abura itiro, ni Imana yatumye ataronka itiro, ngo atasaba ngo nibamuzanira igitabo bandikamo iby'urwibutso bibera ibwami, ngo barakizana. Arazingurura asoma, ngo acashikaho kuri iyo nkuru ko umwami yagira yicwe, hama hari umuntu witwa Moridekayi aramuburira, basanga nibyo. Ati mbega aba bantu, uyu muntu hari ikintu yakorewe, hari agashimwe yaronse? Bateka ntako yaronse. Umwami ariyumvira ikintu yomukorera, ngo yumva ngira klaxon y'imodoka yinjiye. Ati uwo muntu ari ngaho ninde? Ati ni Amani. Ati muhamagare. Ati ngo aramubaza ati mbega Amani, mbwira umuntu yagukoreye icyiza, ati we ikintu wo muhabona twomuha n'igiki? Amani nyakuntunga kubera yarazi neza ko atonye ibwami, aravuga ati uwo muntu nta wundi basha umwami akunda gutonesha. Yari yanatumiwe kuja gusangira n'umwami, umwami kazi yamutumiye, avuga ati umuntu atonye ubu ni jewe. Ati ni Amani. Ati mubwire yinjire. Ngo acaramubaza ati Amani mbwira umuntu umwami yifuza gukorera neza, ndagusabye umfashe kugira ndamunezereze, wumva no mugirira gute? Akagatima kukwishire, akagatima kukwikunda k'abadayimoni kavyuka muri Amani. Ati wo ni jewe, reka rero nirabira ibintu bituma umunyagihugu wese azonyemera, abone ko ndi umuntu adasanzwe mu gihugu, ko nkundwa n'umwami. Ati jewe rero ibyo mbona bikwiriye nuko yofata umwambaro umwambaro wawe, kampara ipeta yawe, hanyuma bakamushyira ku ifarasi, ati ukacura umuntu w'icubahiro mu gihugu, akamutembereza igisagara cyose, agenda aravuga ngo raba umuntu umwami akunze guha icubahiro ingene agenzwe. Umwami aravuga ati kandi urazi ko ico kintu ari ikintu ciza. Ati genda ubikorere umuntu yitwa Moridekayi,
umusiti ari ku irembo, tugende umwambike ibyo byose umutware, kandi ataba wewe ko niwe munyacubahiro ari mu gihugu inyuma yanje, ugende uramutambagiza igisagara uvuga ayo majambo. Ndabasabye mugerageze mwiyumvire iyo sene. Yaraje kumusaba kumubamba, none haleluya, none ahawe itegeko ryo kumuzungurusha igisagara, agenda aramwamamaza. Nimwiyumvire ingene yamerewe. Bantu b'Imana, nukuri nagira ndakubwira ibi byo ndabizi ijana ku ijana. Ineza ukora ntishobora guhera. Ineza ukora izokubera inyungu, bere n'abawe inyungu. Abayuda baratabawe kubera ineza Moridekayi yakoze. Haleluya. Baba Yuda bagomba kwicwa. Itegeko ryarahindutse. Moridekayi yagomba kubambwa. Igiti yari yashingiwe, Amani yari yashingiye Moridekayi, niwe yakibambwe. Rero nagira ndakubarire ngo wewe kora ineza wigendere, ubu korana urukundo gusa. Haleluya. Imana ntishobora kwirengagiza ineza wakoze. Iryo banga nararihishuriwe. Je hari igihe kera navuga nkakora ibintu nkavuga ntakurabona naka ngene namugiriye neza, ariko uyu munsi raba yagasuzugurira, ariko mu nyuma sinigana Imana yaganirije umutima wanje ati mbega bwa bundi ivyo ukora ubikorera abantu canke ubikorera jewe. Kuva uyo munsi naravuze ngo ikintu cyose kiza nzoshobora gukorera umuntu nzogikora. Ico ntashoboye canke ico numva ntarongowe nta na culpability nkigira. Kare naragira culpability, ariko ikintu numva umutima wanje wemeranya gukora ndagikora, ntiyumviriye ngo ndagikorera umeze gutya, ndagikorera azonsubiza. Ibyo naramaze kubona abantu n'abantu nyene, kandi n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo aravumwe wizigiye umwana w'umuntu. Ariko ndabikora kugira ngo nkorera Imana, kuko ni kenshi umuntu akorera abantu ako umwitura ibyiza bakamwitura inabi, ariko Imana irabihindukiza nawe ikagukorera ineza iciye mu yindi nzira. Rero ngutera intege nkubwira ngo nturabe abakugiriye nabi ngo ucuvuga ngo jewe nta muntu uzosubira kugirira neza. Oya, kora ineza wigendere, hari igitondo kimwe zo kuvugira imbere y'Imana. Haleluya. Moridekayi ntacyo yari yiteze, yakoreye umwami avuga ati ntashobora kumwica mbona. Biribagiranwa, ariko igitondo kimwe hageze ko yibukwa. Murumva ko cyari igihe gikomeye ciza Imana yateguye, aribukwa. Rero nawe kubera isomo ivyo wakoze, Imana sikijuju, Imana sumugome, Imana ntihemuka. Hari aho vyanditswe, hari igihe bizokuvugira. Imana yo mwijuru ibampezagirire. Mana yanje, mwami Imana, ndagushimira kutameze nk'abantu kandi udakora nk'abantu. Wewe nta na rimwe wirengagiza neza y'umuntu yakoze, kuko wewe mwami uzi gusonda umutima w'umuntu, ukamenya icyanema umuntu wese gukora igikorwa runaka. Rero ndasenze ngo uremesha abantu bose bari bacitse intege, bakoze vyiza bagahemukirwa, ariko bamenye ko bakoreye Imana idahemuka kandi Imana itabesha. Ubagirire neza, twese uduhezagire. Ndagushimiye kandi ndakunena haje, icyubahiro kibi cawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.